signature de ce contrat est pour nous le fruit de notre travail et de sacrifice. Heureusement que les résultats sont là. Kubwanje biranezereye kubona basubira kuma amahirwe kunongera kontra kuko baje nko ku mwaka ntabwo sejambere nziza ariko nkaba mbonye basubira kuma amahirwe urumva ni inyigisho yindi bampaye kuvuga kuno mwaka nsubire ndabyifatemo neza. N'igiki wijeje abakunzi mu Rwanda bitaro mu rusange? Icyo nijeza abakunzi ba Vitaro icyambe nabyo ndabashimiye ko bampaye amahirwe igiki nabyo novugira ngaha gusazobonera mu kibuga. Ige tumutegeke iki none mwaka w'ibintu 2019 ushira 2022. Icyo mu nyitega ko nuko ibyabaye 2018-2019 sibyo bije kwa mu 2019-2020 haje guhinduka ikintu kinini cyane hari n'inzo bintu muri tete. Ibirori tugejeje kubona mu kanya nta benshi turabibona ko babikorewe nibandushimira cyane cyane. Icyambere nambere ndashimira Imana kubona uno munsi nari ndawiteze ni nkuko uno munsi habaye ibi hazoba n'ibindi bintu gusa nyene no gushimira Imana kuri etape ndi kugenda nshikako nkashimira president wanje wa Procobu yandeze nkiri muto nkongera nkashimira president wa Vitaro ko namaye mahirwe kandi yo gusinya contrat nkongera nkashimira na management yanje muri kirano ya business neza football. Nimba atari ibanga abo uvuga ko ni management yabo bafasha mu bintu ibyo bamfasha ibintu byinshi cyane bijeje n'ubuzima bwa foot n'ubundi buzima nyine busanzwe urumva baranyigisha ama business ya football kandi ibintu byinshi bamfasha. Nige yarasanzwe ari umukinnyi wacu muri Vitaro ku saison sportive 2018-2019. Ubu rero twashimye kongereza amasezerano y'undi mwaka umwe 2019-2020 ko twarabonye ko ari umukinnyi kirumara ashobora kudufasha muri equipe yacu ya Vitaro. Félicitations. Uyu mukinnyi ko turafasha n'umukinnyi afite discipline kandi twavuze ati discipline afise biraboneka yuko ashobora gushika kure cyo gituma twebwe ko turagerageza kugira experience kuraba yuko kimba hanze bikora why not hano mu Burundi ifome itokora ko turagerageza kuraba twiga mu ishuri why not ngacu kugira ni experience y'ibintu mu gihe kwishuri kugira turabe uko bigenda bishobora gukora ngaha mu Burundi wacu.